icifuzo cacu ari ukubona ayo mafaranga baronse ko bayakoresha ingabirano bafise nimba nkuko nabivuze ubwa mbere ufise indirimbo yabuze kuja muri studio ashobore kujayo twebwe rero nico cifuzo dufise ariko tuza guha agashimwa ba jeune batatu no kuvuga hariho uwa mbere ni $1,000 uwa kabiri $500 uwa gatatu $200 ntavunjije oya kirazira kuvunja wavuze ko utanga amadovize ndaramukije mwese bakunzi ba Simbizo Asemavumba nkuko mubibona uno munsi ndi kuri Life Center ahariko nkuko muvyumva inyuma yanje hari evenement iriko irahabera murazi neza yuko je nakunda kuvuga cyane andi kumwe n'umumama mama ni sawa ni sawa cyane murashobora kwidondora yego je nitwa Nerinzo Mukunda yego nkaba mpagarariye kino gikorwa cabaye uno munsi ariko cyari kimaze igihe kinini cyane kiko kirategurwa ku bantu bo batazi ico gikorwa ni gikorwa nyabaki Nasibu Chance Music ni Nasibu Chance nkuko muvyumva umuririmbyi ari muri leta zunze ubumwe za Amerika yazanye iciyumviro cuko yoshira challenge ku ndirimbo yiwe yise King of Kings iyo ndirimbo rero yashoboye kuyitanga ku bajene batandukanye barayisubiramwo hama bayisubiyemwo bagatanga aka video k'iminota 2 gusa hama baca bazimurungikira bamaze kuzimurungikira akaca aziravye ari kumwe n'abandi bahinga baca bazishira ku marezo sosiyo yiwe ico yacasaba ugo gwaruka kwari uko ruca rurondera abandi bantu babavota nk'ubu nimba jewe nayiririmbye nkaba ivideo yanje iri kuri rezo sosiyo naca ndondera abantu bavota inimero yanje kugira ngo nshobore gutsindira ayo mafaranga yariko arahabwa icyumviro cyaje gute Nasibu Chance kugira gere muri leta zunze ubumwe za Amerika nuko nawe yashoboye kuja muri challenge y'indirimbo yahuzwa n'abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye ico gikorwa cari gikorwa cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika arashobora kuja ku maradiyo arashobora kuja ku bajournaliste nka bamwebwe nkuko miko murabikora ararondera amavote hamararonka amavote akwiriye kugira ashobore kugenda rero aca yumva umengo nawe uwo mutima ukora yumva umengo nawe ashobora gufasha urundi gwaruka rufise impano ruri ma eglise atandukanye kugira ngo ashobore kurufasha mu kuzora nk'iyo ndirimbo boba bafise canke mu kwigeza handi hantu muri carrière musicale surtout mu ndirimbo mpimbazamana Nasibu yashese $1,000 ego cyane ivyunguka cyane urumva yuko nawe ni mu kugera muri Leta Zunze za Amerika nawe yagiye mu nzira ya challenge ego bisigura yuko inyuma $1,000 yatanze nabone harimwo akavisa aho sinavuga ngo harimwo akaviza bivana n'umujene ico ashaka gukoresha amafaranga ariko twebwe icifuzo cacu ni gisabo canke ni icifuzo dufise yuko ayo mahera uwo mujene aza kuronka yogira icamufashije muri carrière musicale yiwe nimba ari indirimbo yanditse adafise amahera yo kuja muri ntuzeye muri studio ashobore kumufasha gusohora ya ndirimbo nimba ari umwanditsi ashobore kugira icamumariye biciye muri iyi challenge yego turakunda kubona ama evenement menshi akunda guhuza abaririmbyi ugasanga amafaranga baba bakuye mu muziki muri uwo muziki urumva nk'ubu ni challenge ikozwe nuko abafise vision avuga ati ndakeneye yuko muri mbo mpimbanzamana tuvanga tukagera hariya murafise projet ya suivi genre canke umuntu aronka ubwo buryo afise kubukoresha ivyo ashaka ashobora no kugenda kwidandariza n'ivy'imiziki akabivamo mwaratekanije suivi ku buryo tutobona yuko iyi challenge mugize ibaye nkandi ma challenge aho tuma twabonye abantu bahiganirwa amafaranga avuye mu muziki mugabo ntitubone iterambere rigarutse kuri nyabaririmbyi nukuri murakoze cyane kuri ico kibazo narigeze kugira interview muri IHTV ndababwira yuko icifuzo cacu ari ukubona ayo mafaranga baronse ko bayakoresha
ingabirano bafise nimba nkuko nabivuze ubwa mbere ufise indirimbo yabuze kuja muri studio ashobore kujayo twebwe rero nico cifuzo dufise ndumva umengo benshi baragize amakomante bavuga ati none mushaka kujera iyo prime bahaye mushaka yuko babikora uko mubishaka mugabo icifuzo cacu sinzogenda inyuma yo mujene ndamubwira ati none wewe bimeze gute ariko icifuzo dufise kandi jewe nk'umuntu abihagarariye kandi na Nasibu icifuzo ciwe nuko tubona muri babandi baza kuronka ico $1000 azovuga ati nukuri jewe iyi ndirimbo iri ku ma platform nayisohoye grâce ya bwa buryo na ronse nukuri nico cifuzo dufise kandi n'aba bajene benshi nabanditsi baravuze yuko hari ababishoboye rero nibaza yuko ni simfise désespoir canke nitwumva yuko bitazokunda ariko turabona yuko mu mezi ari imbere tuzoza tukababwira ati nukuri wa mu jeune yaronse ca $1000 ngiyi fruit ya mafaranga nico cifuzo n'abajene bangahe bari ko barahiganirwa n'abajene 21 ego ariko tuza guha agashimwe abajene batatu no kuvuga hariho uwa mbere ni $1000 uwa kabiri $500 uwa gatatu $200 ntavunjije oya kirazira kuvunja wavuze ko utanga amadovize nyene turagerageza tukabikorera ego bo reka ndabashimire ni nka introduction nizere ko tuza kubananya tuyaga nukuri murakoze cyane kandi mubandanye vraiment namwe bwe mudushigikira ukunyene kandi mwakoze kuhaba hama gato akantu gato kweki mutarihishije kuyihisha cyane kurihisha entre nyene oya en tout cas icyumviro ca Nasibu kwa rugufasha abo bajene sivyo hamufashije abo bajene hariho imiryango bafise hariho abagenzi babo bafise nabone batinye kuja muri challenge kuko tutabeshanye challenge abantu benshi ntibari bizeye ko yoba ntibari bizeye ko ibintu bizoba kubera guhemukirwa cyane rero tuvuga ati kwinjira biri gratuit habaze tuje mu mutima wo guhimbaza gushimira Imana yuko abo bajene habaye abashobora kuja muri competition tuyigire clôture imeze neza atari kuza guperforminga indirimbo batanze ego hama bitegekanijwe gute abaza gutorwa baza kubatora bishimikije iki ico kintu rero nico baguma bambaza benshi ariko ngoma ndababwire yuko jury yararondewe handi n'abantu batari mu Burundi bari mu gihugu cyo muri Cameroon nibo Nasibu ashoboye kurondera arababwira ati ni murabe nibavuge yuko amavote yibwe canke turabe abo ngaha ngo bapendereye kuko hari abajene benshi bafise abantu batandukanye baje kubashigikira hama acarabirungika nukuvuga najewe ndabihagarariye ndakubariye nta na kimwe nzi namubwiye yuko tuza kumushira live akaza kubitangaza ni waza gutangaza ababaye ego cyane kandi ivyo namubwiye yuko naje nza gutangara mu bandi mu ncamake twebwe tuje kuraba ibirori uno musi muje kuraba ibirori vya clôture no kuvuga abo batatu abaribo ariko mumenye yuko abo bajene nyene baraza guperforminga ya ndirimbo yiwe ya King of Kings baraza kuyiperforminga hama tubandanye tuja muri wa mutima nyene wo guhimbaza no gutazira Imana ndabashimire cyane murakoze cyane namwe so bakuzi basimizi basema vumba nko mubibona ibiriko birabera ngaha kuri Live Center muravyumva yuko hagomba habe aza gutangwa ubushimwe uno munsi bw'abaririmbyi batatu bashoboye kugira challenge indirimbo ya Nasibu n'uno munsi twizere yuko ibintu biza kugenda neza mubandanye mudukurikiranaho muri mubandanye muduha support jene simbizo wasema vumba nashoboye kuyishikira kuri uno munsi fise isabukuru y'umwaka maze mbana n'umutambukanyi wanje Imana ibafashe.